Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru ahambaye arabana n'ivy'umutekano, aho bamwe n'abandi mu bajejwe umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuga ko Redi Tabara yamaze gutera mu Cibira, ariko Redi Tabara nayo ikaba ihejeje gusohora itangazo rivuga ko itigeze itera mu Burundi, ahubwo ko ari remetanya ririko rirakorwa kugira ngo berekane ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ata mutekano urimo. Ariko amasoko yacu menshi atandukanye akagaragaza ko abariko barakora ivyo bintu ari abavuga ko bari mw'iragi rya Nkurunziza, babona ko General Evariste Ndayishimiye yabahemukiye ku buryo bukomeye cane, kandi bakaba bashaka kumuteranya n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, kubera ko bavuga ko ivyumviro ariko aragaragaza muri no minsi ndetse n'ibintu bitandukanye ariko arahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko biraturuka mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Hari amakuru menshi atandukanye arabana n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ibihangange biriko biraryana kubera ibintu bitandukanye General Evariste Ndayishimiye ariko arahindura ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho akarwi kamwe kegereye Perezida Evariste Ndayishimiye kabona ko abari mw'iragi rya Nkurunziza bagomba kwigizwa kure mu butegetsi, ariko n'abari mw'iragi rya Nkurunziza bakavuga ko badagomba kujya kure, ahubwo ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo barwanye intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bayirwanye mu ruyeri rukomeye cane. Ariyo mpamvu bateguye ivyagiriji bivuga ko mw'ishamba rya Kibira haba harateye abaroberi, ariko abanyagihugu n'abandi babirabira hafi bakabona ko ata kiroberi cigeze gitera ngaha mu gihugu c'u Burundi, kubera ko batigeze baja no kukirwanya, bikaboneka ko ari iremetanya ririko rirakorwa kugira ngo bagaragaze ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ata mutekano urimo. Hari amakuru menshi atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wipfuza kuzaja mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ariko mbere yuko tubashikiriza itangazo rihejeje gusohorwa n'abarwanyi ba Redi Tabara, reka tubanze tubashikirize amakuru arabana n'uko ibintu bimaze iminsi byifashe ngaha mu ntara ya Bubanza, aho bavuga ko abaroberi baba barateye mu Kibira. Ibintu biriko birabera muri komine Musigati ni ibiki? Kuva mu mpera y'indwi iheze hari ubwoba bwinshi muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza. Abanyagihugu babwirwa ko hariho abaroberi ba Redi Tabara binjiye mu Kibira muri iyo komine nyine. Amakuru dukura mu basirikare mu ntara ya Cibitoke avuga ko General de Brigade Dominique Nyamugaruka nawe nyine yabwiye amakuru nk'ayo abasirikare mw'ikambi ya Cibitoke mu mpera y'indwi iheze. Ariko igitangaza abanyagihugu ni uko abo baroberi batariko bararwanywa nk'uko byahora bigenda iyo havuzwe abaroberi muri komine Musigati. Umwe mu banyagihugu b'Imusigati yatwandikiye agira ati: abo baroberi bamwe bavuga ko ari igisoda ca leta, abandi ngo ni Redi Tabara. Twebwe natwe twari tumenyereye ko iyo haje abaroberi haca haza igisota kikabarwanya. Ikindi aha usanga hariho abagira bafatwe barenganywa bagirizwa kubanyegeza nk'uko byagenze mu minsi iheze. Imbonerakure yarishwe ejo bundi muri icyo gihe nyine, ariko haravugwa ko abaroberi bateye mu Cibira. Kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu 2023, imbonerakure yitwa Wilson Hamenyimana yarishwe n'abapolisi, iyindi mbonerakure nyine irakomereka. Amakuru ava muri komine Musigati avuga ko mu gihe abapolisi bariko baratembera baraba uko umutekano wifashe, bahuye n'imbonerakure ziriko zirakizura, maze abapolisi bikeka ko babonye abaroberi baca barabarasa. Uko niko Wilson Hamenyimana yahasize ubuzima. Ibyo byabereye ku mutumba wa Kayange. Umunyagihugu w'Imusigati yadusangije amakuru afise ku barashe iyo mbonerakure. Yagize ati: amakuru mfise ni uko ya mbonerakure yarashwe n'umupolisi yitwa Irakoze Eric asanzwe akorera kuri komisariya ya Musigati.
uyu mupolisi yari mu murwi warimwo abapolisi n'abasivile bambaye umwambaro w'igipolisi, ibiriko biratera igipfungu gikomeye cane impamvu abasivile bambara umwambaro wa gipolisi kandi atari abapolisi, ariyo mpamvu abanyagihugu bavuga ko urupfu rw'iyo mbonerakure rumwe igipfungu gikomeye cane. Muri abo basivile harimwo umukuru w'imbonerakure yitwa Nzisabira hamwe n'umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano yitwa George, kandi abo bose bari bambaye impuzu z'igipolisi kandi yari abasivile. Izi mbonerakure zarashwe zo zari mu wundi murwi uri ukwawo, ntabwo zari kumwe n'abapolisi. Aho rero umuntu aca yibaza akabazo, imbonerakure zaduka zikizura zitavuganye n'abajejwe umutekano? Mbega imbonerakure yishwe muri ubwo buryo igihugu kiraheza kigafasha iki umuryango wayo? Mu gihe umurundi apfuye ariko arakora ibikorwa by'umutekano w'igihugu yategerezwa gufatwa nk'uko igihugu gifata umusirikare canke umupolisi yapfiriye igihugu. Woba ari umutego kuri Ndayishimiye? Amasoko yacu yegereye cane Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza agaragaza ko ari umutego ukomeye cane bateze Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo bamwereke ko u Rwanda ruriko ruramuhenda cane, ko ubutegetsi bwiwe bubangamiwe cane n'umutekano, bigakorwa n'abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahemukiye ku buryo bukomeye cane. Woba ari umutego kuri Ndayishimiye? Amwe mu masoko yacu mw'iperereza avuga ko ibivugwa nk'igitero ca Red Tabara muri komine Musigati ushobora kuba ari umutego kuri Perezida Ndayishimiye. Ayo masoko akeka ko akarwi k'abitwa ko abari mw'iragi rya Nkurunziza boba bariko bashaka kumvisha Perezida Ndayishimiye ko abangamiwe mu by'umutekano n'u Rwanda rwamuhenze, ko inzira ariko arafata yo guhana bamwe muri bo ari guhemukira igihugu. Iri soko rivuga ko ibyo bita igitero bashobora kubikoresha kugira basubire kwica no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku bwinshi. Ibintu biriko birabera muri komine Musigati birakwiriye gutomorwa neza ibyo ari byo. Ico kiroberi gitera ntihagire uwuja kukirwanya ni ikihe koko? Koko ibi bintu birakwiye kuba biri kuba ngaha mu gihugu c'u Burundi? Evariste Ndayishimiye yarakwiye gukora amatohoza ahambaye ku biriko birabera muri komine Musigati, kuko nadakora amatohoza ahambaye birashobora gusiga bishize icasha gikomeye cane ku ntwaro yiwe, kuko abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza baramuhagurukiye kandi barashaka kumurwanya bikuye inyuma. Tubibutse ko abo bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe na Reveriyano Ndikuriyo nyuma yaho Generali Arengiyome Bunyoni apfungiwe, kuko niwe muntu wari ukomeye cane mu bavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko kuvaho apfungiwe ibintu byarahindutse cane. Ico kibanza gihita gifatwa n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari n'umugabo ahora agaragaza ko rwose afise urwango rukomeye cane kandi adakunda abanyagihugu bamwe bamwe, akabikora kandi no ku mugaragaro, aho atanga inyigisho zigayitse kandi ziteye ubwoba zirimwo urwango rwinshi ku mbonerakure. Ariyo mpamvu imbonerakure nazo zikora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi amabi menshi akorwa n'imbonerakure kubera ko nyine Reveriyano Ndikuriyo aba yabigishije inyigisho zijanye n'urwango kandi akabereka ko abatari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bose ari abansi b'igihugu. Ibiriko biragira ingaruka zikomeye cane ku gihugu c'u Burundi. Murazi neza nyine ko imbonerakure ziriko zirakora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twari twababwiye ko Red Tabara ihejeje gusohora itangazo rigaragaza ko atabarwanyi bayo bateye mu kibira, ikavuga ko ibyo biriko birakorwa ari remetanya bariko barakorerwa kugira ngo bagaragaze ko leta Evariste Ndayishimiye ata mutekano uhari. Red Tabara yaraye ibeshuje amakuru avuga ko hari abagwanyi bayo ku butaka bw'u Burundi. Ibivuze mu gihe haciye indwi zibiri zirenga hari ubwoba bwinshi muri komine Musigati ngo harinjiye abagwanyi ba Red Tabara mu kibira. Bamwe mu bajejwe intwaro no bajejwe umutekano bari mu bakwiragijwe ayo makuru, ariko igisirikare ntikije kubarwanya nk'uko byahora bigenda. Amasoko yacu mw'iperereza yo yemeza ko ibyo bintu biri mu mugambi w'abategetsi ba CNDD-FDD bategura guhungabanya ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Hari indi nkuru nanone ibabaje iriko iravugwa ngaha
mu ntara ya Cibitoki aho batatu bapfuye, batandatu nabo barakomereka mu mishamirano hagati y'imbonerakure nk'uko twari twababwiye ko n'ubundi imbonerakure ziriko zirakora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi aho zitangiye no kwicana. Ibiziga bitatu by'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD biriko birabora byaratowe kuri uyu w'Imana inyuma y'umutaga n'abarovyi byari ku nkengera y'uruzi Rusizi ku rubibi rwa Kongo n'u Burundi ku mutumba Mparambo ya mbere muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abanyagihugu baba ku nkengera y'urwo ruzi basaba igipolisi gukora amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Igipolisi kiremeza ayo matohoza kikamenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira ngo hamenyekane icateye uwo mushamirano. Bw'amasoko mu bijanye n'umutekano ivyo biziga bitatu biriko birabora byabonywe binegeranywa n'abarovyi. Ivyo biziga byose byari byuzuye ibikomere niko umwe mu barovyi ashinga intahe biboneka ko atewe ubwoba n'ivyo biziga. Irindi soko mu gipolisi ryatomoye neza ko urwo rwaruka rw'umugambwe rw'ubutegetsi rwapfuye inyuma y'ingwano zikomeye hakoreshejwe ibigwanisho bito bito zabahuje na bagenzi babo. Mw'ijoro ry'uwa 30 Ruheshi rishira wa mbere Mukakaro umurwi w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD ruvuye muri Kongo rufise ibikoresho bigizwe n'amabido y'ibitoro hamwe n'ibitenge waratanye mu mitwe n'izindi mbonerakure zari aho ku nkombe y'Urusizi y'uruzi ku ruhande rw'u Burundi niko iryo soko mu gipolisi ritomora. Amwe mu masoko avuga ko iyo ngwano yavuye ku kutumvikana ku kuntu hagaburwa ibyo byari bikuwe muri Kongo nyine. Isoko mu gipolisi ryongerako ko igihe iyo mishamirano itangura umurwi wari ku rubibi rw'u Burundi woba wiketse abo bari bavuye muri Kongo ko ari inkozi z'ikibi canke ko boba bavuye gushigikira imirwi y'abaroberi bacumbitse mu buseruko bwa Kongo. Aho nyine umwidondoro wakozwe werekana ko ibyo biziga ari iby'imbonerakure za CNDD-FDD z'Imparambo. Kubw'amasoko mu baganga izo ngwano zatumye imbonerakure zitandatu zikomereka ubu zikaba ziriko zivurirwa kw'ivuriro ritoya rya Rugombo. Bashikanywe baremvye cane kandi bari bafise ibikomere byinshi. Niko umwe mu baganga atashimye ko amazina yiwe amenyekana avuga agaragaza umubabaro ndetse akabona ko ibyo biriko birakorwa ari agahomeramunwa. Umwe mu mbonerakure iriko iravurwa muri iryo vuriro ritoya yiramiriza inyifato y'abarongoye mu mugambwe banka kuza kubagarukirako kandi bariko barakora ibintu by'igihugu kandi bakaba babitumwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyagihugu babona ko ahubwo ico gikorwa cari c'inzego z'umutekano no kwivuna abansi ariko ko kitari ic'imbonerakure. Mu Burundi imbonerakure zirakorana n'inzego z'umutekano mu gukizura mw'ijoro. Ku munsi w'abagenewe umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo yarazishimiye ku ntererano yazo mu bijanye no gucungera imbibi z'igihugu. Ni ngayo amakuru twari tubafise muri uno mugoroba wipfuza kuzaja bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi tugushikiriza kuri n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Wowe ico usabwa nta kindi vyonda kuri sabone kugira ngo ko rishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije banywanyi bacu.